Umugambi MSP Inkinzo ushikirije abarundi n'amakungu ko ushima ingene amatora y'abajenama b'amakomine n'ayabashinga amateka yo kwigenekerezo rya gatanu buheshi 2025 ingene yateguwe neza n'ingene yarangiye mu mutekano mu gihugu cyose nk'uko byashikirijwe n'abarorezi mpuzamakungu. Umugambi MSP Inkinzo usabye umugambi CNDD-FDD utsinze amatora gukurikiza iragi twasigiwe n'umuganwa Rudoviko Rwagasore na nyakwigendera umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye rivuga riti n'ivyo umugambi uratsinze hahiganwa babiri hagatsinda umwe hatsinze Uburundi na demokrasi. Television Tanganyika. Television Tanganyika. Itangazo ry'umugambi MSP Inkinzo y'ijambo ry'abarundi ryo kuwa 12 Ruheshi 2025 ku matora y'abajenama b'amakomine n'ayabashinga amateka. Umugambi MSP Inkinzo ushikirije abarundi n'amakungu ko ushima ingene amatora y'abajenama b'amakomine n'ayabashinga amateka yo kwigenekerezo rya gatanu buheshi 2025 ingene yateguwe neza n'ingene yarangiye mu mutekano mu gihugu cyose nk'uko byashikirijwe n'abarorezi mpuzamakungu. Ukabushimiye umugambi CNDD-FDD ku ntsinzi idasanzwe waraye utahukanye mu itangazwa ry'amajwi y'imfata kibanza ry'umugwi w'igihugu wigenga ujeje gutegura amatora seni. Umugambi MSP Inkinzo ufatira hanini ku ngendo y'umuganwa Rudoviko Rwagasore n'umusangirangendo wiwe Petero Ngendandumwe bo bashize imbere bongera baturaga ubumwe mu butandukane bwacu mu kuvuga uti ntiyatsinze umugambwe hatsinze abarundi na demokrasi. Nico gituma duhamagariye abarundi n'amakungu gushigikira aho umurundi yishimiye muri aya matora arangiye. Umugambi MSP Inkinzo usabye umugambi CNDD-FDD utsinze amatora gukurikiza iragi twasigiwe n'umuganwa Rudoviko Rwagasore na nyakwigendera umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye rivuga riti n'ivyo umugambi uratsinze hahiganwa babiri hagatsinda umwe hatsinze Uburundi na demokrasi. Umugambi MSP Inkinzo urakeje kandi umugambi CNDD-FDD ku ntsinzi ishimishije waraye utahukanye mu gihugu cyose. Tukaba tuteye intege kandi tuwifuriza kubandanya unywanisha abarundi mu mibano no mu bya politike kugira dushike neza ku ihangiro ry'u Burundi igihugu cifashe mu 2040 n'igihugu giteye imbere mu 2060. Ni harambe umugambi MSP Inkinzo, ni harambe Uburundi igihugu catwibarutse. Murakoze tugire ijambo. Muri MSP Inkinzo murahejeje gushima bose byavuye mu matora kandi ni byiza. Mu n'amashinga amateka muri bimwe byavuye mu ayo matora abashinga amateka bose bazoba arabo umugambwe uri ku butegetsi. Mbega ko muri iyo nama hakunda kuvugirwa ibibazo bijanye n'ubuzima bw'igihugu kandi bihambaye hakaba hazwi yuko ata muntu yimena igihute ni haba ibibazo nk'ivyo bizogenda bite? Ambiri birahiganwa itegura imigambi yayo. Rero urashobora gusanga imigambi 3, 4, 5 ihujije imigambi. Ni kuvuga yuko uyo mugambi ugiye mu n'amashinga amateka uhujije imigambi n'iyindi, kuvuga niyo yindi migambi naho itabifise abantu bariyo mugabo imigambi yayo ibiriyo. No kuvuga iki rero umugambi MSP Inkinzo y'ijambo ry'abarundi haraho utangurira twavuze uherutse uti twitoje makomine abiri Mugere na Gitega mu ntara zibiri zagutse Bujumbura na Gitega yagutse ati mu n'amashinga amateka dusabye ko abanywanyi bacu bose nkuko twatubikanye ikoraniro kaminuza ko tuzoshigikira tuzotora umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. No kuvuga duhereye ngaho murabona neza yuko no mu majwi CNDD-FDD yaronse ko harimo n'amajwi y'umugambi MSP Inkinzo.
twarasiguye neza igituma amajwi yacu tuzotora umugambi CNDD-FDD kuko imigambi yabo ishusha n'imigambi y'umugambi MSP nyizo. Rero ntawo bideha, ni kuvuga imigambi ishusha ivyumviro bari mu n'amashinga mateka bafise ku migambi yabo, n'ibyo byumviro natwebwe umugambi CNDD-FDD twa dufise ku migambi yacu. Ni kuvuga rero iyo umushinga mateka atowe aserukira abarundi bose n'abo kwiserukira umugambi umwe. Murakoze. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.